hariho uwundi mugani rero Yesu yabaciriye muri Luka 13. Muri Luka 13 yarabaciriye umugani, aravuga ngo habaye umuntu yari afise umuzabibu. Muri Luka 13 aha ku murongo wa 6 ngo abacira umugani ngo habaye umuntu yari afise igiti cy'umusukoni cyatewe mu murima wiwe w'umuzabibu, akironderako ivyamwa arabibura. Umurongo w'indwi abwira umukozi w'uwo murima w'imizabibu ati, raba ubu haheze imyaka 3 nza kurondera ivyamwa ku giti cy'umusukoni sindabibone, nuwuce ni kuki umara uburyohe bw'aha hantu kubusa? Nawe aramwishura ati, he databuja, kireka umwaka nawo ndacorohereze ndagitabirire, hanyuma nicama isukoni bizoba ari vyiza, ariko nawe nyene acaravuga ngo nikitama tuzogica. Nta kundi, reka basi mwongera akaryo n'uyu mwaka umwe natama, nta kundi. Yari umugani Yesu ariko araca, ariko umugani ungana kariho. Ibi byose yabivuga ashaka kuvuga Abisirayeli. Yesu yariko aravuga Abisirayeli icyo gihe. Ubu rero si ibya Abisirayeli, ni ibya twebwe turi hano uno munsi, ni twebwe turiko turabwirwa ngo yaje haheze imyaka 3, ngo hari haheze imyaka 3 aza kurondera insukoni. Iyo myaka 3 nibaza ko yari ku 6, kubera amateka y'umusukoni ngo wama haheze imyaka 3. Bisigura aha yavuze ngo haheze imyaka 3 nza, nibaza yuko yatanguye kuza kurondera haheze ya myaka 3, kuko barazi bose ku musukoni wama inyuma y'imyaka 3. Umwaka wa 4 acaraza rero kurondera isukoni arabura, uwa 5 araza arabura, uwa 6 araza arabura. Acarabwira umukozi ati, iki giti kubera iki kimara uburyohe bw'aha hantu, kigasare gusa, kigume kigasaye, kimara uburyohe bw'ahantu, tugice ugikureho. Yemwe nshuti z'umusaraba, tutamye ivyamwa tuzosanga twakuweho. Erega sugupfa nyene, tuzopfa tugenda tubeho, mugabo twarapfuye. Imana idufashe cyane. Ararondera ivyamwa arabibura, acaravuga ati, gice ugikureho. Kandi na wewe wogira igiti mu rugo canke mu murima kitama, uragica